abantu babiri uko umuntu umwe bagiye kuba umuntu umwe abantu babiri. Haleluya amen, haleluya amen. Yose ni mukomeze ukimana yagize abantu babiri bakaba umwe. Inama zuru na Yakobo nibatwereka ko Imana yabemeje babaye umuntu umwe. Yakobo ivyo mvuga bisubiremwo. Nyakubaha Yakobo, aya majambo ngira mvuge imbere y'urushengero rw'Imana uyasubiremwo. Jewe Yakobo mvuze iti ndemeye nashidikanya ko n'amazuru nzokwemera kumubera umugabo mu mahigwe no mu marushwa kugeza Yesu agarutse. Haleluya n'amazuru subiramwo amajambo navuge uti njyewe n'amazuru ndemeye yuko umutama Yakobo nzomubera umufasha mwiza mu mahigwe no mu marushwa tukazotandukanywa n'urupfu canke Yesu agarutse. Haleluya wakomera amashi kwanza. Mutama Yakobo kumwanya fata impeta yawe urugori rwawe ugwambike umufasha wawe n'amazuru. Mwambike urwo rugori umufasha wawe. Akamwemwe karamije umutama. Amashi Yesu ukivuga budashira. Yakobo witinya ukukuzimu. Mana ndagusabye imbaraga zitagize uko zingana. Umpe ukutuza amashetani n'amadayimoni ari mu mwana amusibije. Mana dufashe uduhe imbaraga zitagize uko zingana. Haleluya Mana rungika umuriro. Uyu mwana Yesu ni wewe ukwiye kumufunga amashetani n'amadayimoni amurimo. Yesu naundi nandi makiriro. Yesu oya Pastor ndagusabye fashe ndamwivura umwana wawe amurimo cisho umuriro. Pastor ndakwingiye. Haleluya Pastor haleluya. Lamba ndakwingiye. Yakobo utongera kubona umwana wanjye mvuye. Yesu urakoze. Yesu atugarurira intambara yazimire. Icyubahiro ni ikiwawe. Nimugoma amazina n'undu.